jewe nta n'amezi atangarahera. Bakunzi bari Maso TV, bakunzi babaho TV, je nzobazana umukobwa bagomba kugirira ivyamfurambi kandi abikorewe n'uwitwa ngo n'umwungere, si umwungere n'uwitwa aramubwira ngo banza ukore ibi n'ibi n'ibi, gura ibi n'ibi n'ibi, hanyuma ushyushyu ndagusengera. Sawa, arabiguze. Hanyuma araje ngo hari isengesho ngo rya kabiri ngomba gusengera. Acazana intebe ati carura niyonye, atanyuma ndagukora muri hari Afrika y'Epfo, ndagukura imicago wagusize. Bakunzi bari Maso TV, nibaza ibyo nshatse kuvuga ko mubyumvise. Aramubwira ati wewe urafise umuvumo kuko ntuzorongorwa, ntuzokubaka. Bifoko yenda gusoma. Aramubwira neza ngo ndagukorera karesi, ndakure ku imivumo bacina la Yesu abazimubasha. Mukobwa Narababaye, ndafise video jewe yiwe. Cameraman Eric, iyo video mu mashini ntiriyo. Iyo video jewe ndayifise. Sinshobora kwishira ku mugaragaro atari uko umukobwa anyemereye cyangwa nayo uburenganzira. abo ngo ni abapasiteri, Abo ngo n'abapasiteri. Jewe ngereka ko iri jambo abo n'aba Freemason, abo n'aba Illuminati, abo n'abarozi, abo s'abakozi b'Imana. Ubundi nawe numvise inkuru y'umuvugisho ngo wari kurasengera ahantu muri etaje, ngo ashafata akagabo bagafata gutya ari umuntu nyine w'ingufu, ashaka gucurika acaja hejuru mu idirisha. Wewe urihana ntiwihana, Eric urihana ntiwihana. Ndihana babarira yaramuvugisha mbabarira ndihana. Okay, bakira Yesu umwami mukiza. Uyu muntu arihanye. Uyu muntu arihanye. abakunzi ba Motive nari Maso yarihanye wa Kristo. Izuru ntiryobwira amaso ngo ntacumari. Nukuvuga hamwe izuru ryoca ribwira amaso ngo ntacumari, amaso yashaka gutya. Hanyuma ugacugenda ugeze hariya mu gihome ugacukubita urutwara mu gihome, ucutaba izuru gashitabaza amaso ntabarukanura kubera harabafite ibikomere birambanye byinshi. Uko niko amabango akeneranye. Kandi umunwa ntiwobwira izuru ntaco umari, umuntu uzocurya imyanda yose n'ibyabaye n'ibyapfuye n'ivyononekaye umuntu ntuzobimenya. Mugabo izuru bizofasha gucagura ibiri bizima n'ibyapfuye. Uko niko amabango akenewe mu ishengero. reka turamusifuriza amahoro y'Imana abakozi mwese ba Baho TV International. Yes guys, niko kuri nyine ni Jojo my check sound my check izo ko bisanzwe iminsi yose twaje rero umunsi bisanzwe banze kuri subscribe guys, urashobora kuba woba utakora subscribe yikora kugira ngo kuko kugenda neza. Ijya muri verse twaje twashuje guys, nababwiye ko tuzoza ibiganiro bidoshe bitagasi. Nijyose rero umunsi murabona ko twagiye kuri twatembereye ari Maso TV, ni televiziyo ikora neza murabizi, irongoye wa mukozi w'Imana dukunda cyane Safa Yunzwe n'Imana. Bitewe n'urukundo dufitanye, bitewe n'ubucuti dufitanye, bitewe n'ukuntu twiyumva namwe twamusuye ngo tubashe kuganira. Gari majambo rero ni ari Maso TV na Baho TV International guys. Nuko uyu mwaka ni wo gufatana mu mugongo Yesu waje. Nuko reka tumwakire mukozi w'Imana. Nzagusuje izina rya Yesu. Murakoze cyane. Nongera ndamusa abakunzi babaho TV Online International. Nongera ndamusa abakunzi ba ari Maso TV. Nuko my check is my checkinho, my check sound.
ayo yose nkuko ariko arabivuga uyu munsi Baho TV Online International batembereye Almaso TV. Yeah. Uyu munsi rero bisanzwe ibintu birakomeye cyane. Menyesha abandi bamenyesha makuru. Bose aho muri. Guys, tugire ubumwe. ubumwe buturanye. Tukundane, tujye hamwe. Iterambere ryacu ringana naho umwe bwacu buzogarukira. Neza cyane. Zamuka. Kuba abantu batakumenyereye kuri Baho TV International ndakaka kuri televiziyo yacu bumve ndere umuntu turi kumenyera. Numva Imana Safari. Safari n'Imana. Arubatse cyangera cyane umujene yahumuye. Jewe ndubatse. Ndafise abana indwi. Sinovuga ngo umugore umwe mbwizwa kugira umugore umwe. Niko bivuga. Ndafise abana indwi n'umugore. Ahosha. Nuko barakwiye mu byumviro byawe. Bakunzi ba Almaso TV, bakunzi ba Baho TV Online International. Uyu ni nk'umuhungu wanje. Uyu ni nk'umuhungu wanje. None utabisha. Nitabisha. Utakatara. Oya sinabere kubwo. Birigaragaza. Safari n'Imana guys ndabibutsa yuko umukozi w'Imana asanzwe n'umupastor ndetse afite n'ishengero arongoye. Nari majambo twatewe iteka ku murongo. Ndakwishimiye. Oya. Bikugira ishengero ngo nigiye umukozi w'Imana. Abantu bahifuza, abantu banshaka, abantu bashaka kuza muri eglise, ndabahaye kaze muri Promesse Divine, amubwiriza. Please Francis. Urakoze. Nico bashaka rega, nico bashaka kuko ndabizi ko abantu benshi bakunda gukurikirana. Mugabo batubye bati turakeneye ujya mukozi mwatega bijya biganiro. Uzomutuzanira umunsi yo kuri Baho TV International. That's why twaje. Murakoze. Murakoze cyane. Safari n'Imana nashaka tuganire gatoya kuri ino topic ivuga 5 ministères. 5 ministères ku bantu batumva igifaransa. 5 ministères ushatse kubabwira iki? 5 ministères. Oya nawe utabyumva guys, nawe utabyumva ibintu. Bona ibintu ni ngo sinzi ariko ikintu ukigoye gusobanura mu Kirundi. Mu Kirundi boni kuvuga ni jambo Yesu mbega ni Yesu cyane mugabo twasimo pastor kamwe nashobora gusora aho twatwihenze ni mbega ni Yesu nabari atari Paulo yabivuze ishengero rikwiye kuba ryujuje kugira ngo nishe ihagaze aho haba harimo intumwa hakabamo ba Almaso TV. Aratokombe Bigeze aho dusanga mu ishengero rikuza ishengero ririmo mpemu yaje ishengero rimeze neza rikwiye kuba rifise intumwa rikagira umupasiteri rikagira abahanuzi sivyo rikagira abarimu rikagira n'abungeri. Jesha tuganire kuri topic uko uri mukozi w'Imana uri mushuru wafise ishengero n'abahanuzi bavuye. Abahanuzi n'abana abaprofeti. Voilà. Uvuze umuhanuzi uvuze Kinyarwanda. Je numvise umuntu ahanura abantu. Umuvugisha. Mukozi w'Imana. Nababwiye ko abakozi ba Baho TV International cyangwa ba Almaso TV turi hano kuri topic ivuga ngo mbega iyi mice itanu Bibiliya ivuga by'ukuri ahitari ishengero ryo mukozi w'Imana niye mpamvu Yesu sinzikaresha ni Paulo yavuze ishengero ry'Imana. Ego reka ndababwire urwo bwa niye mpamvu Bibiliya ivuga kuri ministere zitanu. Naho sawa ndakumva. Impamvu ni kubaka umubiri wa Kristo ari ryo shengero rya Kristo. Nshaka kuvuga iki? Gutungwa Kristo wa ishengero rizima. Ego bikwiye kuba rifise umuvugishwa. Bakunzi ba Baho TV Online, bakunzi ba Almaso TV, munyihanganire intahera iyo bihera mugandi ko ndavuga ibiharuro bijanye na ministere ziba mu ishengero ry'Imana zitanu. Reka basi mbere ku ntumwa, hanyuma ngende ku mupasitori, hanyuma ngende ku mwarimu, hanyuma ngende ku muvugishwa. Ubundi ninde? Mbese abanyene burya
ni batanu. Hari intumwa, hakabaho pasitori, hakabaho umwarimu, hakabaho umusenzi, hakabaho umuhanuzi, umuvugishwa, hakabaho n'umwungeri. Murakoze cyane bakunzi bari Maso TV. Nta shengero rigira umuprofete bitagira pasiteri, ntibibaho. Ko yuzuye. Nongere menyeshe abakunzi bari Maso TV, ntushobora kurongora ishengero uri umuvugabutumwa. Abavugabutumwa ntibarongora amashengero. Aba kabiri batarongora amashengero ni abaprofete canke abavugishwa. Ishengero rihagaze neza ku rutonde rigize umuprofete, hejuru y'umuprofete hakwiye kuba hari umupasitori. Ishengero rigize umwarimu, hejuru y'umwarimu hakwiye kuba hari umupasitori. Ishengero rigize umuvugabutumwa, hejuru y'umuvugabutumwa hakwiye kuba hari umwungeri. None ivyo tubisanga hejuru y'umwungeri haba intumwa, hejuru y'umwungeri haba intumwa. Kubera iki intumwa? Kubera iki ari izimbere? Kubera iki intumwa? Yego. Kenshi intumwa kimwe mu bintu bizigaragaza, intumwa zirugurura amashengero, intumwa zirahezagira abapasiteri zikabashiraho. Ni babandi uza kuba bita ngo ni ba apotre. Intumwa ziratanguza ibikorwa hanyuma zikagenda. Ukamwumva yatangura ishengero ngaho, irindi mu Kinama afasire mu Burundi, irindi hehe akava mu Burundi. Ukamwumva Tanzania agenda atangura amashengero. Izo ni intumwa. Kandi iyo abikoze asiga ahezagiye abapasiteri. Hanyuma rero abapasiteri bagaca barongora amashengero. Ni kubera iki none? Bimwe mu buranga canke bimwe mu bigaragaza intumwa nuko intumwa akenshi intumwa usanga muri we harimo ibango ry'ubwungere. Intumwa muri we arimo ibango ryo kuvuga ubutumwa. Intumwa arimo ibango ryo kuvugishwa. Muri make byose aya mabango yose Imana irayazana ikayegeraniza mu ntumwa. Ugasanga intumwa Imana yamuhaye ayo mabango yose, ugasanga arayafise. Ibyo birashoboka neza cyane. Nico gituma ugiye gusoma neza Bibiliya uravye Paulo, niwe muntu turamubona neza ko ayo mabango yose Imana yari yaramushizemo. Paulo hageze ko yigisha, arigisha n'umwigisha mwiza. Paulo hageze ko ahanura akavugishwa, Paulo avugishwa neza. Paulo hageze ko avuga ubutumwa, abuvuga neza. Paulo hageze ko avuga igikorwa cy'ubwungere, n'umwungere ahagaze neza. Ni ukuvuga yuko ayo mabango yose ari muri we. Si n'ibyo gusa, Paulo yashoboye afise intumwa. Impamvu Imana imushyira mu ivyo vyose nuko ashira ku murongo ayo mabango yose. Okay, none tukiraga umukozi w'Imana. Uratubwiye ko intumwa ibyo byose ishobora kuba ibifise byose. Eske none abandi rero bumva badakenewe? Nimba iyo intumwa ishobora kuba byose bishobora,
umwarimu akenewe iki, umuvugisha akenewe iki, kandi intumwa ibishoboka izo ngabo zose kandi zifise ubwo abandi bo hasi bakenewe. no Yesu aje mu isi yavuze ngo ivyo babwira mvuga ivyo data yavuze, ashavuga ngo nanje ndabatuma mugende mubwire ubutumwa bwiza abaremwe. Wavyumvise? Mubahindure kuba abigishwa banje. Hanyuma Yesu rero wewe yashoboye no guforma no gushiraho izindi ntumwa, kandi intumwa irashobora guforoma izindi ntumwa nazikongera ikazituma. None niyihe mpamvu abo bandi bakenewe? Impamvu bakenewe nuko niyihe mpamvu mwarimu akenewe, pasitori akenewe, umwungeri akenewe, n'umuvugisha? Reka ndabahe akarorero kahagufi. Bibiliya ivuga ngo iyo hatabaye guhishurirwa abantu bagenda uko bigombeye. Nshatse kuvuga ko ishengero ritagira umuvugishwa, ritagira izo ministere canke ayo mabango akwiye, iryo shengero hari ico ribuze. Intumwa igituma ikeneye ayandi mabango kwaba mu ishengero mu bandi bantu nuko intumwa ntihagarara ahantu hamwe, ntiguma ahantu hamwe. Ni ukuvuga yuguruye ishengero mu Burundi arakeneye umwungere aragira aho hanatanguje kandi azomukurikirana. Nico tumubona Pawulo yandikira abikoreye, yandikira Abaroma. Yuguruye ishengero Tanzania arakeneye umwungere ahashira amakaba asigara aragiye aho asigara aragira izo ntara. Hanyuma mu ishengero ngaho indani pasiteri arakeneye mwarimu, arakeneye umwigisha. Amapasiteri nawe ajejwe kuragira no mwungere. Urazi umuvugabutumwa akora nka mayiceke arashobora guhagarara imbere y'abantu, abasambanyi muzobona Imana, murapfuye murashize mwese Imana izobarandura, nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo samwe muyera, kandi umuntu wese ahumanya urusengero rw'Imana Imana izomurandura. Ati murabonye ibara nimutihana. N'umuvugabutumwa abantu bakihana mugo baca bihana bagifise ubwoba. Amapasiteri nawe aca bagaca yengenga agaca bereka neza ingene binjira muri uwo murongo neza ko umuvugabutumwa yagiye gukubita, yagiye kurandura aca aricomera. Pasiteri aca atangira kubereka rero ingene bikwiye kugenda mu rukundo no mu bwenge, agaca ashira ku murongo agaca bagenda neza. Umuvugishwa arashobora kuza tito pe wa muntu ugira kugera wa muntu karabaye irapfura ashize Imana yamwiruka nuko ati iminsi 3 itarahera urapfuye. Kandi abavugishwa kemo ibintu bagize nukurinda. Ariko mvurira akagohe bakundi bari Maso TV bote kurikira umuvugisha musaba n'Imana ubwenge. Kubita karari kumuvugishwa akubita karimbura kararika. Hama ibango ry'ubwungere risharikenego acaza umwungere agaca afasha abantu nyine ababyitwaramo n'imitima yahahamutse, agaca abahumuriza atari gusambura ibyavuzwe n'umuhanuzi, oya mugabo akabereka neza mugwa neza kujya ngabire y'ubwungere Imana yashize ibona kukenewe, agaca abafasha ingene baza kubyitwaramo
ingene baza kubigenza. Nico bituma aha abaprofete cyangwa abaprofeteze batarakura bagirira intambara n'abapasiteri, hakaba intambara ko umuvugishwa atarakura ntiyemera kuja munsi y'amavuta y'umwungere, kuko umwungere amubwira ati wari ukwiye kubikora gutya, wari ukwiye kubigenza gutya. Reka muragira abari baramuragira nawe ati no, cewe Imana yarambariye gutya, ngiza ugenda gutya. Ata mwungere nta muvugishwa. none mukozi ata mwungere nta muvugishwa, ata muvugishwa nta mwarimu. Urumva biri ukurikirane mbega watubwiye itandukaniro riri hagati y'umuntumwa batubwira n'umwungere n'umuvugishwa. Tugiye kunozera kumwigisha, mbega umwigisha nawe atandukanye n'umwungere? Ndafise umwigisha n'umuvugisha, ndafise umwigisha nkunda cyane, bakunzi ba Maso TV na Baho TV na International, Baho TV Online International, mugende muje kuri #TV Heritage, muje kuri Heritage murabe ibiganiro. Jewe ndakunda ukuri, hari ababigisha benshi bahaca, muga nkunda ukurikirana Pastor Cyril, Pastor Nitunga Cyril, n'umwigisha akongera akaba n'umupasitori. Pastor Cyril, aho uri kuradukurikirana turakuramukije, Imana iguhezagire cyane. N'umwigisha mwiza, akongera akaba n'umupasiteri mwiza wa vrai. abana bafo wa pirate, hari abafo n'abapirate babaho. ni original Cyril mukozi batabusohoje mwungere mwiza. Baje kuri Heritage #TV bazobona ibiganiro by'iyo. Bitandukaniye rero umwigisha n'umupasitori n'umuvugisha. Navuze umuvugishwa ingene akoma, Amutubwiye umuvugishwa yo haje ijambo ryo gukubita, ryo guhana, kubera Imana mu ivuga harabaho guhana, harabaho guhanura, harabaho gushira ku murongo abantu, harabaho kuvuga ibyaha by'abantu. Hama Imana iratse gaca mu muvugishwa, umuvugishwa ukabona yaratse. Mugabo umwungere iyaje ashaka nka Mose. Haleluya, haleluya. Imana iramubwiye Mose, tumviriza Mose, bantu bawe kuko bakiva muri Egiputa. Umva, ryari hanga ry'Imana. Imana ikuye muri Egiputa itwaye mu gihugu cy'isezerano. Kuva umunsi basengera ibigirwamana Mose ari ku musozi, Imana ikikora iki? Mose, bantu bawe we wakura muri Egiputa atanakanya batanguye gusenga ibigirwamana. Rindira gato Mose, ngomba ndabahonye, ndabamara, ndabica. yo ni Imana, Yo ni Imana. Ati hanyuma wewe ndaguhindure ihanga ritoshobora guharurika. Bajya bose ndabica. Imana yari bishoboye. Ubwo nyene Mose umwuka cyangwa ibango ry'ubwungereje rirakora. Mose arafuka amashitangura kwingira. Aribwira ati ntubahoye, ntubice, ntubamare, kubera yuko bazoba amahanga azogutwenga, azovuga ngo icatumye ubakura muri Egiputa kugira ngo babonereze Imana ngo ndigaruye. Umwungere fata rero ko umuvugishwa ariko aravuga ati ndabarimbura, nicyo uhora mbivuze, ndabahonya, ndabamara, nzanye inkoni. Iyo hagize umuntu ahagarara mu kirengero agasenga, hamwe no gusenga atangura kwinginga no kwereka abantu bakwiye kugenza. Yosuwa, wibuka ikibazo n'iki? Umwarimu, umwigisha we Yosuwa nawe abwira abantu ati nukoreye jewe n'inzu yanjye tuzokorera Imana. Amajambo yabumye akora namwe umunsi w'Imana azosenga.
abantu twese tuzogenda uhoraho. Avuga bungere. Ariko umuvugishwa impamvu adashobora kurongora ishengero, none azana iki abantu baririga, arazana icyo Imana ivuze. Kandi umuvugishwa afise ingabire canke ibango ry'ubuvugishwa gusa. Kubera hari umuntu usanga afise ibango ry'ubuvugishwa, indani muri we hakaba harimo ibango ry'ubwungere. Birashobora kurongora ishengero akongera akaba n'umuvugishwa, uretse ko atari kenshi biba mu bantu bose. Mugabo umuvugishwa ikintu kizomukwereka ikimenyetso, uzokwama usanga ariko arakubita abantu barika, azokwamana abashasha bakera bagenda basohoka baripfa mu batera gakomeye cyane. urya muntu aradukari, urya muntu aradukubita. Hariho n'umupasitori afata inkoni agakubita abantu. Bakunzi bari Maso TV, bakunzi babaho TV online, nta mupasitori afata inkoni agakubita abantu. Ndakubuze gukubita abantu mu buye buryo ba. Yafashe inkoni arababwira ngo ntabigira 10 mutanga. Ari jam. Turakubita. Abakamu yatanze. Wamusambanyi we. Ngomba wihana wihana ndakubita. Mukabazi ko kumusambanyi wewe kumukubise n'ibyo vyo. Ndakubita. Umukubitirike. Nimo. Yesu haramu yageze mu rusengero ngo barasanza Yesu arasanza ko atabiretse. Iyo ni topic. Tusivange mada, yani ntiducange amateme, ico tuzohigarukeko. Mada. Narigeze ngabuze umugore wacu. Mada. Nuko turi kumungere. Afata inkoni arahushura arabakubita. Uwundi nawe numvise inkuru y'umuvugisho ngo wariko arasengera ahantu muri etaje, ngo ashafata akagabo wagafata gutya, ari umuntu nyine w'inguvu ashaka gacurika acaja hejuru mw'idirisha. Wewe urihana ntiwihana. Urihana ntiwihana. Ndihana mbabarira yaramuvugisha mbabarira ndihana. Okay, bakira Yesu umwami mukiza. Uyu muntu arihanye. Uyu muntu arihanye. Abakuzi b'amahoteli nari Maso yarihanye. Andika ibo je kubwanjye ko navyo muteka yihanye ko ngomba fara. None havuye ngaho avuga ati sije mbonye ndavuye hajya ndahaza. Aturiyana. Impamvu rero pastere akeneye umuvugisho, kandi impamvu uyu muvugisho akeneye pastere nuko pastere ashabikora mu rukundo. Kandi umuvugishwa nimba ari kumwe na pastere acafasha neza umuvugishwa ingene bikora, hamwe no kubura umuvugishwa. Hari ingabire irindi bibango rya pastor ricereza rikagufasha. Bikore gutya, bigira ukubura, bigenze gutya, uyo muntu aza kwihana cegenda neza. Ico ni cambere ca kabiri. Umwigisha nawe arakwigisha ijambo rimwe kakwereka byageze gutya rimeze uko hari byari bimeze ukundi umurongo ku murongo. Uzosanga abantu bagenda pole ariko yigisha nyine akitonda kugira ngo aba yumva afise
afise susi yo kugira ngo uteremo bijya bintu hanyuma ubyumve kandi umwigisha yaje kukwigisha kimwe mu cyerekana ko ariko arakwigisha no kuri hari umwigisha kwigisha watangira kwiyumvira ingene nawe uja kurondera bijya bintu ariko aravuga ukuntu umengo uwo mubaza ibintu byinshi abigisha barakabaho mu mashengero y'Imana. Amen. None mukozi by'ukuri ntaje ndakoje kudusigurira ntaje ndakoze aha rero ngomba mvuge ku kuntu usanga hari ama eglise pasiteri ni umwe niwe wavugishwa wenyine niwe mudiyakoni wenyine niwe musenzi wenyine niwe muvugabutumwa wenyine niwe mwigisha akaba wamuvugishwa niwe wenyine mu ishengero iwe yemerewe kuvuga ngo Imana iravuze kandi akivuga ngo Imana iravuze utabigendera ko atabyubahiriza arahabona wabundi ngo uremera ni wewe iryo shengero rifise ibibazo rirafise ingorane nyinshi uko pasiteri niyapfa iryo shengero zoba nibutsa yuko ishengero n'umubiri wa Kristo ajya amabanga agirana ukuboko ukuguru umutwe ni ingingo zigize umubiri wa Kristo. Izuru niryogira amaso ngo ntacumari ni ukuvuga hamwe izuru ryoca ribwira amaso ngo ntacumari amaso yashagira gutya hanyuma ugaca ugenda ugeze hariya mu gihome ugaca ukubita urutwe hariya mu gihome uca utaba izuru ugaca ritabaza amaso ntabarukanura kubera harabavye ibikomere birambanye byinshi uko niko amabango akeneranira kandi umunwa ntiwobwira izuru ntaco umari umuntu uzocurya imyanda yose n'ibyabaye n'ibyapfuye n'ivyononekaye umuntu ntuzomenya mugabo izuru bizofasha gucagura ibiri bizima n'ivyapfuye uko niko amabango akenewe mu ishengero kandi ukuboko nikobwira ukuguru ngo wewe ngo ufurwa feke amaguru bagaceka nicarire ngaho ndabicyugira ubikura mugabo amaguru niyagenda azofasha amaboko azofasha amaguru uko niko amabango mu ishengero akeneraniye niyo mpamvu ishengero rizima rikwiye kuba ryujuje izo ministeri apana umwe kuko abaye umwe ishengero rirafise ingorane niyo ngabi iri kurakorera muri iryo shengero tuyifise ko amakenga ibiza kutwemeza ko ari iby'Imana ni izo ministeri zuzuye mu ishengero ayo mabango atanu yuzuye mu ishengero ry'Imana. None mukozi w'Imana ntibyoshoboka ko iryo shengero rikaba rihari hari n'umupasitori gusa n'umuhanuzi atamugisha hari nishoboka byuzuye rimwe abantu 5,000 10 basanga pasiteri n'abahanuzi gusa abandi niwe basenze nk'uko bisanzwe nta mwigisha hari. Uwo mupasitori akwiye kugira amaso yo kubona akamenya ko barimo ngaho baba barimo akwiye kubamenya ko bahari hanyuma akabashyira imbere akabiga uko bagakora baba barimo. Okay, noneho ku mashengero naho uzosanga watubwiye ko intumwa igenda ishinga aho ishinze ishengero igashashira umwungere igashira babandi bose batubwiye imbega yo aho ibarizwa iyo kuko bigenda ni intumwa ishobora kuba ifise ahantu iguma irashobora kuba ifise icicaro cy'ahantu iri akaja hariya hanyuma akagaruka akaja kugurura hariya hanyuma akagaruka ivyo nibisanzwe l'essentiel nuko akaranga mutima k'intumwa kamugaragara aba yujuje ibikwiye
urakoze mayice kuza ubwenge wewe abamenyesha bakuru nicyo tubereyeho turi mu kubaza niko kazi kacu bakunzi bari Maso TV bakundi baho TV mwandike muri komantere kandi ibicuzo bigarukwako nicane rwose ikindi kibazo cyane tuja gutuntu tundi tuganira kuko burya message amazosohoka inyigisho kaza kuyumva none aya ma eglise sinovuga ngo hana mugabo hariho hashobora mu Burundi hari mugosanga mu Rwanda hariho zakazira hafi mbega aba bita ngo ni aba apotre intumwa mugatanga shingwa afise ari ryo shengero nyene muvuze kwiki kuva unaka uri apotre akabero apotre je jama isheke ugasanga mbarizwa aho nyene ntari shengero hafi akuba kwakanyita apotre ntaravyara ndege mose abantu kuba umukozi w'Imana kanaka yitwa apotre bituruka ku cyatumye bamwita apotre uyu munsi bakozi b'Imana mu nkurikirana musimirawo hari impamvu nyinshi ndavuga niba ntumwikomo kubera yuko uyu munsi abantu bitwa intumwa mu buryo butandukanye sawa mu buryo butandukanye hari uri intumwa kubera ibi biri uwundi ari intumwa kubera ishengero canke ishengero rya Kristo uwundi bamwise intumwa bituruka ku cyatumye babita intumwa rero sindamenya igituma abantu bose baguma babita intumwa ico apotre ni ciki icyo twobibaza mugabo ico ntemera ndazi mu ntaraba na pastor haiko hata pastor lakini wanamwita apotre igejewe nabona abazimu sinagenda mbeko tukiraho biremye ko ushobora kuba pastor kubera gusa umuntu avuze ngo riri topopopopo ngo Imana irambwiye ugaca umwita apotre wapi ico gusa prophet apotre ico gusa ni apotre abapotre bo mu barabara gusa badakwije ico birivuga nta mashengero barongoye nga bamaze kuja ku ngazi y'abapotre ivyo jewe sindavyemera ushingiye ku cyo biriya ivuga birerekana ko aba mu burongozi hanyuma aba afise ibikorwa ari kwa ruguru urashobora kumbaza ati ari mu ishengero rimwe ashobora kuba yitwa apotre mugabo akaba afise iyo vision kumbe yo gukora ivyo bikorwa ejo canke hirya y'ejo tuzobimubonamo oya ukora vyumva mukozi w'Imana nakumvise uko uvyumva naje ndiko ndavyumva ushatse nitwori mwitirira ngo nuko vyereko tutarabibona ndiko nanse abariko baratukurikirana baba ati uciye urubanza urazi ibindimo urazi ico Imana yampamagariye urazi uwo ndiwe urazi niko baca bavuga so uwo muntu rero Imana yahamagaye akaba Imana iriko iramutuma muri ubwo buryo bwo kugurura amashengero akaba atarayugurura akaba agifise kumbure ahari kuri siege hama bakaba bamwita apotre uyo niwe jesi nomugwaye kuko data yaduhamagaye n'umwe nibaza ico yashize muri uwo muntu nibaza watawe bituma ndiko ndabivuga ndakumva cyane urakoze bakozi ba Maso TV na Baho TV International turimo tugutondera ku musozo burya message yari mbega ishengero rikwiye kwatujuje bino bintu nkuko nyene bire bivuga mbega ko tubona amagiriza amwamwe ivyo matarifise mbega bari mu nzira itariyo barihamagaye beze gute ariko umukozi w'Imana yagerageje kudusobanurira mbe nawe ubona gute ukabivuze nuko nawe wasoma ijambo nawe ubona gute niko byumva commentaire farake mukozi w'Imana tugana amasomo tumbe mbega tugerageje kuraba hano Bujumbura iwacu uko wowe ubibona ikijanye n'ivugabutumwa ikijanye n'umuhamagaro ubona ngo twifashe gute tumutundi abavugabutumwa gusa babaye benshi hirya no hino abavugabutumwa babaye benshi abapasiteri nabo babaye benshi ariko
abaprofeti n'abaprofetesi babaye benshi ngo birimo amakosa menshi cyane. harakenewe abunge kugira ngo bashyire ku murongo abo bantu nimba by'ukuri abo bantu bafite ababyeyi. kubera abana usanga ari abamayibobo baniye abana bo mu barabara baba barabyawe, bamwe ugasanga barataye ababyeyi bakajya kuyerera, hanyuma abandi nabo barabaye imfubyi. uwabaye imfubyi yabuze se, arakeneye umuntu amutora kugira ngo aronke kiriya kigumbagumba cy'umubyeyi, hanyuma amufashe. ngo ba bandi bagaraje ababyeyi badakeneye kuba abana mu rugo, badakeneye kugira ababyeyi, bakora iby'ubugumutsi, bashaka babikora mu makosa. cyo tuma muri no minsi umwana w'umwigeme akubwira ngo bansengeye, ngo pasiteri kanaka ngo yansize amavuta ngo atafashe aransambanya. ibyo bintu hari umukozi reka sinzi nayo nyivuye umukozi wanashanga se reka mvuge hari umuntu mwinisi agezweho kuri ibintu bya rezo sosiyo Chimamanda arakunda kuvuga ibintu cyane by'abakozi b'Imana basambanya abantu. Ndakikubuje ikintu kivuze aho abapasiteri anabita ngo bibwa, abandi akabita ngo ni bibwana iki. Turavye ibyo avuga ugacureba nuko kundi uri kugenda uvuga hariho abantu benshi bihamagaye, hari abantu benshi abakozi bona benshi impunzi zo gukorana ibiganiro nabo cyane tubavuza busanzwe akavuga ati ibyo Chimamanda avuga ni ukuri kuzuye. Chimamanda hari ntaho nzi ahantu hari kandi Chimamanda ntituravugana, nta nimero yiwe mfise washaka. mugabo je icyo ngoma ndakubarira samakuru Chimamanda bashobora kuba bamuhaye amakuru kubera ko ntari mu Burundi ndibaza. mugabo jewe nta n'amezi atangarahe bakunzi bari Maso TV, bakunzi babaho TV, jenzo bazana umukobwa bagomba kugirira ibyamfurambi kandi abikorewe n'uwitwa ngo n'umwungere, si umwungere n'uwitwa aramubwira ngo banza ukore ibi n'ibi n'ibi, gura ibi n'ibi n'ibi, hanyuma ushyushyu gusengera. sawa, arabiguze, hanyuma araje ngo hari isengesho ngo rya kabiri ngomba gusengera. ashazana intebe ati carura ariyonye, atamero ndagukora muri hari Afrika y'Epfo, ndagukura imicyango wagusize. ndakundi bari Maso TV nibaza ibyo nshatse kuvuga ko mu byumvise. aramubwira ati wewe urafise umuvumo kuko ntuzorongorwa, ntuzokubaka ifuko yenda gusoma. aramubwira neza ngo ndagukorera karesi, ndakure ku imivumo, ngenda gukora mu gitsina kwa China la Yesu abazimubasha. umukobwa narababaye, ndafise video jewe yiwe, cameraman Eric, iyo video mu mashini ntiriyo, iyo video jewe ndayifise, sinshobora kuyishira ku mugaragaro atari uko umukobwa anyemereye cyangwa mpaye uburenganzira. abo ngo ni abapasiteri, abo ngo n'abapasiteri. jewe ngereka ko iri jambo abo n'aba Freemason, abo n'aba Illuminati, abo n'abarozi, abo s'abakozi b'Imana. birimo amakosa rero menshi. Macheke nibaza ko ari ibyo. urakoze, reka tugushimire mukozi w'Imana, turagushimiye byo kuri kora waduhe kano kanya. ndabizi ko twashugendo rero gatubashe kubagushika hano mu bwami bwa Maso TV. by'ukuri turashimiye kandi bivuye ku mutima. Murakoze cyane nawe. Twizere ko n'ubutaha muzotwita cyane kandi uwo nshuti ukomeze cyane, nawe utaguhaye ikaze kuri Baho TV cyane. murakoze gira akaje mu kanwa mugira abakunzi ba Maso TV n'abaho bakunzi ba Maso TV, mugere mu following Baho TV, yes, online international, yes, mwongere mu following ari Maso TV. bakunzi ba
babaho TV Yes. muze mu following Arimaso. Arimaso TV Mm. turi mu bumwe namwe muze mu bumwe bwacu Yeah. kugira ngo mukurikiranire izi ni televiziyo ndoramana Yes. zivuga imana Yego. murakoze cyane reka turamutse reka turasenze twifuriza amahoro y'Imana kuri kamera ya Arimaso TV yari Eric Edson abikora neza Maribo Nasa basheshwa rumuri hariya kuri Vault TV International ho yari ubikora neza cyane Jebize director neza cyane bose reka turashimira rero kuri subscribe n'utsa ikora kora commentaire kora like ushare ingano ibikorwa bigere kure nuko nawe usundi umunsi yari Jaja my check kuri Mike kuri Arimaso TV nawe urabona ko yari pastor Savani murakoze cyane Damu rero ciao ciao